haciye imyaka umwama muduha ibikorwa, haciye imyaka mudusaba impanuro. Rero twashimye kubereka bamwe muri mwebwe bashimye ko boshinga intahe kugira ngo abandi bakiriya mwifuza kubakisha amazu mukaba mwarabuzeho mumenera, mukaba mwarahemukiwe n'abagenzi inshuti canke mwarahemukiwe n'abandi bafundi, kugira ngo mwese mushaka gufata ingingo yo kwitusha mu BMBC kugira ivyanyu bikingirwe kandi bikorwe neza. Bamwe muri bo rero muramaze igihe mubona ivyo bavuga, uno musi twashimye kubereka bari hamwe, kubera ikintu n'abantu bose naho mudashobora kubona ngaha kubera batashimye kugaragara, bashinga intahe bakavugira ku mugaragaro ko BMBC ari shamwe ikora neza. Turabatumiye mwese mwifuza kubaka mu Burundi, muze mwirabire n'ijisho ryanyu, namwe mukingira imigambi yanyu ikorwe neza, itegurwe neza. Hanyuma ku mazina yanje banyita Nyabenda Pascaline. Icatumye ashobora gushikira hano hantu nuko ndahafise ibikorwa biriko birahakorerwa, novuga nk'ibijanye n'inyubako. Inyubako ni yiwanje, rero nashimye gushikira hano hantu kugira ngo mbanze ndabe uko ibikorwa biriko birabandanya. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye shikira hano hantu, ntamanje gushikira handi hantu, vyabaye ngombwa kushikira hano nyene kugira ngo ndabe ibikorwa ukuntu biriko birabandanya. Mu busanzwe ivyo mbonye, kuko abarundi baravuga bati inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye. Mu busanzwe ivyo mwatubwira kuri interinete n'ivyo mbonye n'amaso yiwanje, ku vy'ukuri birahuye cyane, birahuye nta tandukaniro na rimwe ririmwo. Ni ibintu vyiza cyane gose, nasanze kweri ivyo mukora witegereje ukaraba kabisa ntabwo ari ububeshi, ni ibintu birukuri, novuga ukuri nyakuri. Je nibaza mu busanzwe nkuko nabivuze ati inkuru mbarira nitwa niyo wiboneye, jewe ivyo mbonye kweri ni vyiza cyane gose. Ndibaza ntabwo turiko turavomera mu kiva, ni vyiza cyane gose, kandi nosaba n'abantu bazoshobora kubabona kuri interinete cyangwa se ku mitandao itandukanye kuri za Facebook n'ahandi, afise igikorwa ashobora kubaha. Ndabona kweri ibikorwa mu bikora neza cyane, yoshobora kubaha igikorwa kuko ivyo ndiko ndabona kweri bimeze neza cyane gose. Basha nanje nzobaramutsa, intasho nzozishikana nkuko mubimbwiye. Hanyuma amakuru nayo nabonye ndibaza nzoyatangaza uko biri, nzoyabwira abandi uko biri. Ni vyiza cyane gose, kandi nokangurira n'abandi bantu boba bafise umugambi wo kubakisha amazu ko bo kwiturira ishirahamwe rikabubakira, kuko mbona bakora ibikorwa neza cyane gose. Iyo mwubatse mwubake